Ah bon? Ndabona ibintu ni atari kandi ufise umugabo nyamba ari umusheri nyene. Je shiri wanje noyo kandi igihe yaguhamagara namubwiye je ko atanaho ndamunzi. Ushaka kugira mariage nkuko wamumenyereye ubwa mbere. I don't know. Numumenyere. Ushaka kugira mariage mu mahera yiwanje. Ushobora. No. Journalist. Amafaranga yiwawe butahura ibintu. Twe twararondeye. Namuhaye ndi Canada. Twemeranya ko tuzoba. No mu butunzi dufise izo zitanu zirarenga. Zirarimwa yanje. Muga harimwa yarimwo mwibarize. Nta yarimwo. Nta yarimwo. Kandi ntugu munkarira. Imbere y'ubutungane ibyo jambo ntuzorivuga. Ibyo birakuraba sha. Na mariage muzonkorana. Na mariage muzonkorana. Mana yanje. Bangurukanya. STV Every Story Matters. Bon après-midi, changati mwaramutse, obyo mwiriwe, canke mwaraye, canke mwaraje, bana mwerereye, ndabaramukije, ndabakunda cyane. Ndabipuriza Noel nziza, n'umwaka mushasha ndibaza mbaye wa mbere wipurije, ndabakunda rwose murazi ko dukundana. Umwaka mushasha w'umugisha, Imana izobahezagire, muzoburonkire umugisha. Rero n'umunsi ndibaza mwaranze kubona umuhungu bijya mbere mumubonye imbere ya kamera. Sindamuzi, nari ku kazi juste ndi kujya gatatu nyene ya bubanza ya Ngozi Prito. Rero yanterefanya mbwira ngo havyo tutuyaganze na cameraman candaza mana ko namba niwe tujye muri dushe cameraman ndibaza arabibona ndiruka tireka nze kwitaba mu invite reka tumwakire tumuramutse. Ni sawa bro? Sawa meze bon. Meze neza. Turashima namwe. Muri bande mwitwa bande muri bande? Je nitwa Ibra. Nitwa Ibra. Ibra bahehe akora iki aturondereye iki habaye iki? Jewe mba mu Kanyosha. Ariko urumva ndi umustiliste nkora ibintu bya shop muri ville. Ndambika abantu ya. Mwamenye gute mirimo muziki gukoma ko anerefanya ngira ngo urankene? So urabona naravye ikiganiro hari ikiganiro naravye kuri STV ndakiravye c'umuntu ngo mu diaspora yaraje yishuza amafaranga yishuza ibintu by'umukobwa ngo amufitiye ngo amafaranga wavuze ngo akore mariage ico gutangaza rero ni sheri wanje kandi je sinarinda nakuzi ni wowe nyene Miri ya Miri ni jewe okay umva sinarinda kuzi rero na kibazo cari kinzanye nashaka ndakubaze neza numva ivyo bintu uko ari byo kubera by the way nko mu misi heze twaragifuye na sheri wanje ivyo bintu twaragifuye cyane nubu ntitwumvikana kubera umva sinanzi ko yokora ubujyajya nka buryo. Bon entre y'umusheri wawe n'umu diaspora ninde yakoze ubujyajya kuvuze ngo umusheri wawe sinibuka nikigero cy'umu diaspora cy'imisi nyene mude merembe imuzu ya kaki ya nubwo uryo ni sheri wanje gino sheri wawe niye jya muri mu diaspora vya vrai uryo ni sheri wanje tu ubwo bujyajya rumbajije sinzi ashobora kuba je ntitwabivuganye neza twaciye dushwana atansiguriye neza impamvu niyo mpamvu rero narinje kubikwibariza nk'umujournaliste kugira umuco. So muri bajya bose jewe nta numwe nzi sindabazi donc ujya muhungu yaje ukazi ambwiye ati nahize TV online bonyumviriza nabuze baca mitamo bace kuko ngo bamubwira ngo ni vy'uburofa uraca hitamo kuza kubimbwira jewe cyangwa ati nta kibazo je nta muntu ngaya vraiment comme si natundi bon kusura abantu nikumviriza abantu rero ndamwakira arambwiye ndamuhamagarire kumva ujya mushiya ntiyanamwita bamba ngo yaramuri amanye bari 2 million sinzi canitaba rero bica bigenda uko ivyo ngivyo kuvuga ngo yamuri amafaranga shiri wanje ndamuzi ndamwizeye naho twashwanye atansiguriye umuco je ndamuzi neza iryo kosa ntajye ashobora gukora ndamuzi ndisiri wamuwaje none nturabiganira nta numwe ari umweranda même si ta famille bashobora kudeseva bakaguhera ushaka nona mu telefone nkamubwira akaza tukavuganira neza msema ukweli ni mpenzi wa Mungu muhamagaraze basi sawa bisigaye byarabaye nabi kweli oya ntana shira muri ho pare twumve ko ari u telefone. Hello bébé. Mais c'est bon. Hama pardon ku byabaye ryarazi ko tutumvikanye neza utansobanuriye impamvu nari ndagukeneye basuze tubisubiremo kugira amenye ukuri sivyo none. Numubwira aho.
umva rero ndahubwira ahantu usanga basi sanga ngaha haruguru yo kujya gatatu ngaha mu Kinama sivyo Ida kumisigati hajya hari misigati sinzi uko hazi niho nagiye gutemberera uze kugira umuntu amenye ukuri ntaco tureka abo bantu hazi uko dufise imigambi myinshi yanje nawe mwanya muri Ngozi nyene ngaha haruguru yo muri Ngozi me ingo rero twemeza ababono basi sivyo none uzi uko twikundanira ibintu myatari rero mba mubwira mariage cyane sinje sinabitawe so biri imbere mugabo biri mu nzira byose ukuri urashobora kukumenya ntaco ukuri urashobora kukumenya gusa urumva kujya mukobwa yavuze ngo amahera ntiyamukuye mu mufuko sinzi kiniki sinzi urumva ko ibintu usanga bigoye nyakuba oya ibintu usanga bigoye ariko urumva jeshere wanje izo ngeso ntazo ndamuzi kubera niyo dukoze projet dushira hamwe turumvikana kandi ndamwizeye bien ya bon ibintu bisigaye byarafashe inzira ni hatari ariko urumva shire wanje ndamwizeye iryo kosa ntaryokora ko yadufise projet nyinshi kandi hari byinshi tumaze gukorana nta bujyajya ndamuziko bon cyane kubihereza Imana kwera umva ibintu bimaze mu diaspora rende ndavuga ati Jeff Lana ni kula franga urumva ibintu byataje sana abo ba diaspora niyo bagabanya kariro hari ikintu bitwa urukundo nigo rugiza abantu amafaranga ntakora twe turikunda gusa dufite urukundo nta bindi bireba bon yatari vraiment aba diaspora ni ngorane ni hatari gusa nyene ni no kwihangana tu nabo nayo mafaranga afite urumva aratugerageza n'ingorane oya ntabagerageza umuntu wese niwe yiha agaciro même si abafise amahera wanje yo nguyu kwanza ah bon ndabona ibintu ni hatari mumeze neza none tumeze bon ureo niwe sheri wanje je nabonye ikiganiro tundatangara kandi byaradusitaje entre yanje nawe tumaze iminsi tudahuza burya dusubiye kuvugana uyu munsi niyo mpamvu rero nashaka ndamuzane tubahe umuco kuduha umuco ni kimwe bro hinge duhamagare ujya mu diaspora numva ibyavuga sheri wanje ndamwize nawo mwibarize sheri wanje nta bujyajya akora sinumva impamvu rero haza abo bantu biyadutsa ngo amafaranga ngo ibiki ngo mariage alono warafise urukundo ntahamira sawa basi ntatoreka telefone ujya mu diaspora yansigira merci ibyo Farnese nyambari Farnese mbe utwaje Farnese uyagamagara Farnese diaspora bwamagara shushu ni baby wanje namasha ni mpamvu ya Kenya hinge ndamutelefone ujya mu diaspora mu type numve byavuga nta kibazo vraiment nta kibazo wera amatelefone rero dutungana iso urumva nk'ibyo ntibyari bikenewe gusa ntibyari bikenewe ariko naze gusa kubera shiri wanje ndamwizeye n'ataravuga ndazi ukuri kwe n'ataravuga ndazi ukuri kwe reka tumwemeze ntaco ndamwizeye allo bro umeze neza banyakuba hama nizere kunyibuka n'imidi nawe umeze bon meze neza juste giyoza ajya ku kazi waciye hano muri Ngozi kujya gatatu juste hari ibintu by'imisigati byinshi ndahabona ndacyanyibuka naho nahaje rimwe sawa rero nyaruko wabwize neza okay ndaje ariko ndihuta na MC ngo ndaje mu bintu byihuta wigore wabukoze okay kandi agena bon urumva rero katurindiraze tumve neza na neza ukuntu bimeze none basiwe yanje kuki wari amahera abandi kandi utamukunda kandi ufise umugabo nyambara umusheri nyene jeshiri wanje noyo kandi igihe yaguhamagara namubwiye ko atanaho ndamunsi sivyo yamahera nyagiriza none yoza nicanditse twandikiraniye urumva rero imbere ko abantu hana amahera barinda kwandikiranira ya nyimba yara none umuntu agukunze mirinda kubaza umuntu agukunze nawe ntumukunde none ico n'ikindi kintu kiri hatari sana bon yasi vyatari n'ukuri ariko
yavuze ko amuriye amahera kandi yarazi ko aje mutegure mariage. Je ndamwizeye iryo kosa naryo yokora abo ba diaspora ahubwo nawe bapunguza kuza bazana ibintu by'amasantima ku bantu. Saje yambaye mbere kwa kundi yari yambaye bana kuntu yiberereho. Ça va. Ça va. Safi. Ni sawa. Sawa. So hani sienda ukeneye na bari bagukeneye. Nibambwire nta kimwe ndahari. So umva rero bro, bizura umuhungu nanje nkaba umuhungu, hari ibintu usanga mw'isi bituma dushwana haba ibintu birebire. Anyway, je sheri wanje, uyu ni sheri wanje, sinzi uko wari usanzwe ubizi. Wari ubizi none? No, navyo narinzi kuko sindakuzi, twahuriye ku bintu vy'imbuga urumva sino kumenya nabwo bwa mbere ndakubonye. Nibyo naramwandikiye SMS kuri Instagram zitandukanye aranka kunyishura na WhatsApp nayirose yiwe umugore yarayimpaye kugira ndamaze ukuri ariko ntiyigeze anyishura ikintu na kimwe. Niyo mpamvu rero ndazi sijyambera mbonye yambona ku foto. Nawe arabizi yambona ku foto rero nashaka rero duhana umuco neza apana ibintu byo kuguma ndamurondera kugira jewe nkuri bibazo mu nzira andekera umugore uyu n'umugore kubera turemerije ubukwe nico mutari muzi. Umva baramwandikiye ntakwishure unatse. Mwandikiye ntanyishure kandi ikintu yomenya nuko je sishaka ibintu vy'induru kubera uyu novuga watamenyerwa nawe navugisha ukuri ubukwe yaturimirije ubukwe. Mviriza wabonye sheri wanje twamubonye byibatse reba turafise n'amasabiro urabona ntidusubire kuza kugumuvuga ngo jewe ngo ndishira iwawe sivyo twubahana barajuranyagiriza ngo nakuyibiki nibiki je naragukoze mu mufuko je ndafise uwo nkunze nguyu umubone rero umuntu amumenye uzumwubaye. Nibiri ngombwa ko ndamumenya. Kiri imbere nuko jewe byo nakuronderera ari amahera mufitiye. Amahera sheri wanje ndazi nta bujyajya afise bureka kuza uvuga iki ndamuzi turakundanye imyaka irenga 5. Ya bro imyaka irenga 5 dukundana none okay urashobora kujya gute mu bintu by'aba diaspora honyene twimirije na mariage ntudusubire no kutwinjira. mushaka kugira mariage mu mahera yiwanje. Mushaka kugira mariage mu mahera yiwanje. Don't touch my dear. Mushaka kugira mariage mu mahera yiwanje. Mushaka kugira mariage nkuko wamumenyereye ubwa mbere Irono nkumumenyere. Mushaka kugira mariage mu mahera yiwanje. Ushobora no journalist amafaranga yiwawe butahura ibintu twe twararondeye tumaze asenka dukundana uravyumva dukundana kandi turondera twakoze project nyinshi zo kurondera amafaranga kugira dukora ubukwe. Okay urabifatiye ujya musura zigene yanyikubitiye urumva waranamumaze imyaka ishika muri 5 ivyo twayagaje nawe byo mwayaze rero je ntibindaba mafu tekinitwe muri hamwe. Shiri wanje ndamwizeye nawe mwibarize nawe nabivuge ubujyajya ko nkubwo yo bukora journalist. Uravyibuka igihe giherutse ko yemeye ko jewe naho nayamuhatari we yaba yayansavye. Iryo jambo ntajyo yavuze. Yarivuze. Kubera ko uri muramushigikira katavyo yavuze. Ivyo urashobora kuba muteye ubwoba yari terrorisme no ndabizi abahungu ndabizi murateroriza abakobwa ubu rero ndahari kugira abantu bose amenye umuco uzurareka kungorera umugore ubu n'umugore wanje twemereje mariage. Message nazifise. Message nazifise. Message nazifise. Bikora bakandika ibintu bakabona yuko ari we yanditse no WhatsApp Instagram aho twaganira bose message nazifise twaganira none kugushaka kumukora kushaka kumwimenyeza ngo amenyere nta numwe muzonkorana ubanza muzi yuko amahera yanje ntarayabona kubera se amafaranga yawe simitanga amahera akaba mu miliyoni 5 zirenga namuhaye ndi Canada twemeranya ko tuzoba no mu butunzi dufise izo 5 zirarenga zirari mwayanje muga hari mwayanje mwibarize nta yarimwo kandi ntugu munkarira ubu sinona kuvuga no mu izina kubera ivyo wankoze niwo muvuga mu izina arubashwe kubera n'ugwego arubashwe ubwo ntuzu nasubire reka no nkora iki ibintu byo mwari mumpamagaye ngarukemo jewe oya nungagamagara narababaye ubu n'umugore wanje kuza wakwa kumwambura ubusi imbere ya kamera vraiment nawe navyivugire hajya waramuhohoteye mbe urazi ko twokwitwarira waramuhohoteye buvugisha ukuri
kandi je nakubwiye canke nije nobwitura ukanankoza ko nugwara umenye cyangwa ukarukoza ko nugwara sheri wanje gufise amafaranga ivyo ntibituraba ariko umenye ko uhura n'ikibazo zo message ntizidukanga wowe kuri muravuga ngo mu kwitura ubutungane ahubwo je nije nobwitura kuko mwaranyivye sawa bisuma mwarafatanije kuniba mwanditse twanditse message ntizibigaragaza yaci ubu honyine narosumvukira ukuvugira imbere y'ubutungane ibyo jambo ntuzorivuga ibyo birakuraba sha vraiment byo byiza mwumvikanye hagati yanyu mukamutwanje nkisubirira iyo nahora mviriza ahubwo tuvire mu buzima utureke tuze twigire mariage neza we sindakene nakweretse uwo nkunzi rero twishimiye ushaka kugira tubikwereke basi tugira iki ubu n'umugore wanje ndumugabo we ibyanyu ntibiri ngombwa ko ndabimenya icambere je shaka ko hagati yanyu muwumpa amahera nayaguhaye hama ndabavire mu buzima bwawe tuguhiki none ushaka tuguhiki kondisheri wanje izo ngesa atazafise ariko umwiyumvira gusa James yo narimo ndaja nta mwanya afise wo kuguma mparira namwe ndashafise iminsi ino ndashobora kwitura ubutungane nubwe igihe cya mariage ndabizi ntayo muzonkorana ntayo muzokora urisi rwata tuzokorana nawe urakoresha amafaranga yawe turaba turi mu gihugu cacu ntituri hariya iki ni igihugu cacu rega n'ibintu mu gihugu nanje ndi umurundi ushobora kubura umurundi utari we umurundi avukiye amadolari ntakora tugira dukore mariage vyumve rero ntuzuramumenyera si hahandi ari wenyene I know na mariage muzonkorana na mariage muzonkorana bibi wewe hahandi ari wenyene no kubera na mariage ntacyo basi na mariage bonkorana yego basi ntacyo ntabazo gukorana basi we niwitahire basi ntacyo niwigire basi urizina muvuze ni mu kwa 12 hasigaye iminsi mikenya tuzobireba ntacyo basi amazi n'ubufu sawa bimenye ku 12 n'itariki nshaka kubwira urubanza rwanyu ntiruzombana sawa basi we niwitahire shamwe numva ibintu byanyu ari atari biragoye Nungwe yakuniga. Kile giungu nini kigugu nini kibona ahubwo ari kivaye. Yaniga ntaco nkazira urukundo nta ngo. Upfa uzira urukundo. None twese amafaranga yizanisha ngo afise amafaranga na ba diaspora ivyo ntibidukanga. Shamwe basi ni muje mu vyanyu genda suye ukazi. Sawa. Posha urubanza bwiza bapfa na basi. Cameraman twitahire. STV, every story matters.